Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye gutandukana. Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kiyovu Sport iri mu ngorane. Fazile turishobora kuzagorana muri Kiyovu Sport nta yindi mpamvu ibiteye nkurikije nk'ijisho ry'uhagarariye abakunzi ba Kiyovu Sport cyangwa abafana ndimo ndabona ubukene tutigeze tugira kuva twabaho. Uyu ni Hemed Minani uhagarariye abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport yo mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda. Perezida wa Somalia yasheshe amasezerano yemerera Ethiopia gukodesha icyambu cya Berbera ku nyanja itukura. Turagaruka kandi no ku kibazo cy'abakuru b'ibihugu bashaje cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamiringi. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mahmoud yasinye itegeko risesa amasezerano yemerera Ethiopia gukodesha icyambu cya Berbera muri Somaliland ku nyanja itukura. Ethiopia ntikora ku nyanja, isanzwe yiyambaza icyambu cy'igihugu cy'abaturanyi cya Djibouti. Ku bunani, Perezida wa Somaliland ifite ubwigenge bucagase Muse Bihi Abdi na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed bashyize umukono i Addis Abeba ku masezerano yemerera Ethiopia gukodesha igice cy'icyambu cya Berbera mu gihe cy'imyaka 50 ikazajya ihakoresha ku mato yayo ya gisirikare n'ay'ubucuruzi. Usibye ubukode, Ethiopia igomba kandi guha Somaliland imigabane muri sosiyete y'indege Ethiopian Airlines no kwemera Somaliland nk'igihugu cyigenga ku buryo busesuye 100%. Ethiopia yabibaye ya mbere ibikoze. Mu 1991 Somaliland yatangaje ko yitandukanyije na Somalia kugira ngo ibe igihugu cyigenga, ariko nta mahanga yigeze yemera ubu bwigenge. Amasezerano yayo na Ethiopia yarakaje leta ya Somalia, maze mu itangazo yashyize ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter, Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud avuga ko yashyize umukono ku itegeko riyasesa. Asobanura ko aya masezerano anyuranyije n'amategeko ya Somalia kandi ko ari mu nshingano za guverinoma ye zo kurengera ubumwe, ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cye. Ntavuga ariko niba inteko ishinga amategeko yaremeje itegeko yasinye. Umuryango w'abibumbye uhangayikishijwe cyane na disikuru zibiba urwango n'urugomo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Komiseri mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk yavuze kuri iki cyumweru ati mfite impungenge nyinshi kubera imvugo zihamagarira rubanda kwanga no kwibasira abaturage bo mu bwoko bumwe na bumwe no kubambura ubumuntu bwabo, by'umwihariko mu ntara za Kivu zombi n'iza Kasai na Katanga muri ibi bihe bya nyuma y'amatora. Perezida Felix Tshisekedi, komisiyo y'amatora ivuga ko ari we watsinze n'uwo muri Kasai, naho Moise Katumbi uri ku mwanya wa kabiri ariko ntiyemere ibyo komisiyo y'amatora yatangaje we n'uwo muri Katanga. Turk arasaba akomeje leta ya Kongo gukora nketi zimbitse kandi zinyuze mu mucyo kuri bene izi disikuru no kubiryoza mu mategeko ababikora bose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amoko agera kuri 250, ariko Turk ntiyavuze ubwoko bwibasiwe. Gusa ku birebana na Kivu zombi, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu kwezi gushize kwa 12 watanze urugero rw'abatutsi. Wahereye ku rupfu rwa Lieutenant wo mu ngabo z'igihugu Patrick Gisore Kabongo. Ku itariki ya 9 y'ukwa 11 k'umwaka ushize, igico cy'abantu bamwishe bamuteraguye amabuye mu mujyi wa Goma, bamuziza isura ye n'ubwoko bwe, bavuga ko ari umusirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Radio Ijwi ry'Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken aracyazenguruka uburasirazuba bwo hagati y'isi, arashakisha uburyo intambara yo muri Gaza muri Palestina itagera no mu bindi bihugu byo muri ako karere. Iyi ni inshuro ya 4 agiyeyo mu gihe cy'amezi 3, mbese kuva intambara itangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 gushize. Kuri iki cyumweru yari i Amman,
yaganiriye na mugenzi we wa Yorodaniya Ayman Safadi, nyuma abonana n'umwami Abdallah wa kabiri. Uru ruzinduko rubaye nyuma yo kurasana bikomeye hagati ya Isirayeli n'umutwe wa Hezbollah wo muri Libani uvuga ko ushaka guhorera umuyobozi mukuru wungirije wa Hamas irimo irwana na Isirayeli muri Gaza. Saleh al-Aruri yishwe n'igitero cy'indege y'intambara mu cyumweru gishize i Beirut muri Libani. Hezbollah rero yemeza ko ari Isirayeli yamwishe. Avuye muri Yorodaniya, Blinken yagiye muri Katari no muri Emira z'Abarabu zunze ubumwe, naho kuri uyu wa mbere araba ari muri Arabia Saudita. Azasoza urugendo rwe muri Isirayeli, West Bank ariyo Cisjordania, muri Palestina na Misiri kuwa kabiri no kuwa gatatu. Aho hose ni nyuma ya Turikiya n'Ubugereki, ibihugu bibiri biri mu muryango w'ubutabarane bwa gisirikare wa OTAN. Nyuma yo kuganira na Blinken, umwami Abdallah wa kabiri wa Yorodaniya yafashe indege ajya mu Rwanda. Ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe yaraye yakiriwe ku mugoroba na Perezida Paul Kagame. Kuri uyu wa mbere arasura urwibutso rwa Jenoside rwo ku Gisozi i Kigali. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuyapani, umutegarugori Yoko Kamikawa, kuri iki cyumweru yasuye Ukraine. Uruzinduko rwe ntirwari rwatangajwe mbere y'uko agera i Kiev, umurwa mukuru rero wa Ukraine. Yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na mugenzi wa Ukraine Dmytro Kuleba mu bwihisho kubera indangururamajwi zarimo zihuruza kugira ngo abaturage bahunge ibisasu bitarabahitana. Yavuze ati, ndabyibonera koko ukuntu ubwoba ari bwinshi. Kamikawa yashimangiye ko Ubuyapani butazatezuka gukubita Ukraine ingabo mu bitugu. Muri urwo rwego yatangaje ko bugiye kuyigezaho inkunga y'amadolari miliyoni 37 zo kugura intwaro zo kurwanya drone n'ibimashini binini bya generateri 5 bitanga amashanyarazi bizafasha abaturage guhangana n'ibi bihe by'ubukonje bukomeye. Usibye guha intwaro Ukraine, Ubuyapani kandi bwifatanyije n'andi mahanga amwe n'amwe gufatira ibihano Uburusiya bukimara kugaba intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri 2022. Muracyumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudusange no kuri y3 radio yacu voa.com no kuri Facebook na YouTube kuri VOA radio yacu. Mu Burundi, nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye avugiye mu ruhame ko abaturage bakwiye gutera amabuye ku karubanda abakundana bahuje igitsina, ubu bari mu bwoba. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru. Amashirahamwe Muco hamwe na Humure namwe mu yahanira inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye mu Burundi. Umwe mu bayarongoye atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wabo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bene abo bantu adahumuriza na gato. Mu butumwa bwanditse yagize ati, jewe rero mpisemwo kwandika. Ati nukuri ntivyari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Erega n'agateka kabo kandi bakwiye kubahirizwa nk'abandi bose, baba ababana canke bahuza ibitsina babisangiye. Igiteye ubwoba kinateye n'amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe. Gutegwa amabuye oya nawe no, biraduteye ubwoba twese, uretse ko n'ubundi tutahora tubivugira hejuru. Ubuhoho ntihazobura n'uwikika mukiza akaduhohotera yitwaje ayo majambo. Kuzira ico umuntu atakoze ahubwo akazira icari, turagowe, turakeneye guhumurizwa. Uko niko yabishikirije. Mugenzi we nawe yunze muri iryo ati, novuga ko arakamaramaza mu gihugu kivuga ko kiri muri demokarasi. Biraboneka ko mu bikorwa atakwishira no kwizana kuhari. Association yacu nyene twavyakiriye nabi cane. Itegeko rifunga abahuza ibitsina babisangiye dusanzwe turizi ko rihana abafashwe bariko barabikora, ariko ubu urumva ko ari bindi. Ubundi wewe ntiyashimye kuvuga menshi, yatubwiye ati, uraziga mugenzi, ubu ntaco noshobora kubivuga ko, nzokubwira hageze kuko ubu sintekanye. Abo bafise amakenga ko n'amashirahamwe yabo ashobora gufutwa kandi yariko arafasha benshi mu kurwanya umugera wa sida kuva mu myaka irenga 10 iheze nk'uko babitwiganiye.
amajambo yaciye ivutu aba bana canke abahuza ibitsina babisangiye umukuru w'igihugu yayashikirije ku ndwi iheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru co kurangiza umwaka. Ndayishimiye ntakozwa bene abo bantu, ndetse hari n'igihano gikomeye yifuza ko bohabwa, guterwa amabuye. Iki ni ikibazo mu Burundi. Jewe ku bwanjye ngomba nibaza ko mwene abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze. Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko biteye ubwoba kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko. Ni ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere, ashobora gutoga umunsi uwo ari we wese akicwa, kandi ivyo vyose bibazwawe kubera birateye ubwoba. Huro yindi ubona umukuru w'igihugu aramutswe igihugu ari Sebarundi, yategerezwa kubahiriza agateka kazina muntu, akaba umuvyeyi wa bose, ahamagarira abantu kwiyicisha amabuye. Nuko umuntu uwo ari we wese ashobora kubeshegwa ati nanakameze uku akicigwa ubusa. Ni ibintu rero bizonatuma n'igihugu c'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu, kigafatirwa mbere n'ibihano. Uwuserukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi yagerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Terence Ntayiraja yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu. Yari yatwemereye kuvugira kuri mikro zacu, ariko hasigaye iminota 12 kugira ngo tumuhamagare, yahavuye aduhakanira ko bitagikunze. Mu butumwa bwiwe yaduhaye akoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp, yatubwiye ko kubera yamaze gushira hamwe urwandiko rubivuga ko atakindi kiganiro yotanga. Mu itangazo ryiwe kuri uyu wa kabiri Ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi, Ambasaderi Ntayiraja yavuze ko abantu benshi harimwo n'amaradiyo mpuzamakungu atatawe imvugo y'umukuru w'igihugu. Yanditse ati ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ifobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Yongeye ati ni muri iyo ntumbero ntanze umuco aho nserukira mu bihugu vya Buraya no mu bafasha Burundi ko bugendera ku mategeko, kw'ico caco kwicisha amabuye butogikora, ahubwo ko hakurikizwa igitabo mpanavyaha. Yamara abo nyene bafasha Burundi, umukuru w'igihugu yababwiye ko imfashanyo zishigikira abahuza ibitsina babisangiye atazo igihugu arongoye gikeneye. Barayitwima ndababwije ukuri, niba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani n'Imana uhisemwo iki? Je mpisemwo Imana. Ushaka gutora shetani naco aja muri ivyo bihugu abeyo, baraherayo. Iyo Ambasaderi Terence Ntayiraja atwemerera kuduha ijwi, twari kumubaza igituma atari ibiro vy'umukuru w'igihugu vyavuguruje ivyashikirijwe na Kizigenza w'u Burundi, canke ko yoba yatumwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire, canke naho ko yoba yabishikirije ku gatwe kiwe. Uko biri kose, Maître Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe Turunora Page rihaniye agateka kazina muntu abona ko n'ico gihano cari gikwiye kuva mu gitabo mpanavyaha. Rigiteka irindi shirahamwe ryigenga mu Burundi ribona ko imvugo y'umukuru w'igihugu izosubiza inyuma ubwigenge bwo kwivuza, kugira agateka kerekeye ibanga ry'ivyo bakora kwararazwa no gufatwa nk'ibicibwa mu gihugu kuri abo bahuza ibitsina babisangiye. Cyeklaveni nkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu itangazo byashyize ahagaragara ejo bundi kuwa gatanu, ibiro by'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko amagambo ya Perezida Ndayishimiye ku banyantege nke kandi bahabwa akato ateye Amerika cyane umutima uhagaze. Riragira riti turasaba abayobozi bose b'u Burundi kubaha no kubahiriza icyubahiro karemano n'uburenganzira ntavogerwa birimo kugira ubutabera kimwe kuri bose bya buri murundi wese. Naho abakiri bato ku isi ntibibona mu bayobozi b'ibihugu bimwe na bimwe kubera imyaka yabo y'ubukure. Perezida wa Kameruni Paul Biya niwe mutegetsi ushaje kurusha abandi ku isi. Afite imyaka y'amavuko hafi 91, irimo 7 yamaze ari minisitiri w'intebe, yahise ikurikirwa n'irenga 40 amaze ari umukuru w'igihugu. Kuri iki kibazo cy'ubusaza bw'abayobozi ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika mu ijwi rya Temistokle Mutijima uri mu Rwanda. Ku myaka 90, perezida wa Kameruni Paul Biya niwe mutegetsi ushaje kurusha abandi ku isi.
ahubwo yari mu nama yahuje abategetsi ba Afurika n'Amerika mu mwaka washize, byabonekaga ko ari mu rujijo nk'utazi aho ari, mu gihe umunyamabanga bamubwira ko abari aho bategereje ijambo rye. Ngiye kuvuga ubu ngubu hehe aho mwicaye. Bwana Biya amaze imyaka 40 ku butegetsi, nyuma y'aho inteko nshingamategeko imwemereye ko yiyongeza indi manda ndetse agakuraho ingingo zigena umubare ntarengwa wa manda ku butegetsi. Ijwi ry'Amerika yaganiriye n'Abanyakameruni, ariko amasura yabo twayahishe ku mpamvu z'umutekano. Iyo ategeka manda ze ebyiri ibyo nta kibazo, ariko nuko yagundiriye ubutegetsi, niyo mpamvu agihari amaze imyaka 40. Ku myaka 86 Papa Francisco ntayoboye igihugu, ariko ategeka abagatulika b'isi yose. Ese kuri we imyaka hari akarusha itanga? Ntekereza ko ari yego kuri we, nashyiraho irengayobora kuko ari umutegetsi mu by'idini. Naho icyo muri Ekwateri ho, nibwira ko imyaka itanga ubunararibonye abantu bakwifashisha bayobora abandi. Muri Colombia ho ntihagashyirwa imipaka ntarengwa ku myaka y'abategetsi gusa, yanagashyizweho no ku bajyanama babo. Umutegetsi w'ikirenga wa Irani Ali Khamenei ageze ku myaka 84. Niwe mutegetsi ukuze kurusha abandi mu burasirazuba bwo hagati, akaba ari ku butegetsi kuva mu 1989. Ikibazo si imyaka y'ubutegetsi, imitegekere niteje ikibazo. Isi y'ikinyejana cya 21 ni isi y'urubyiruko hamwe n'ubumenyi buriho uyu munsi. Urwo rubyiruko nirwo rugomba gukora ibintu by'ingenzi. Muri uyu mwaka wa 2024 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutora umuperezida ukuze kurusha abandi bose babayeho. Ku munsi w'itora, Perezida Biden azaba afite imyaka 81, kandi na Donald Trump ufite amahirwe menshi yo guhagararira ishyaka ry'abarepublikani azaba afite imyaka 78. Aba bombi bagiye bagaragaza ibimenyetso by'ubusaza. Perezida uriho ubu yifashisha ingazi y'amadarajya magufi cyane ngo abashe kwinjira muri Air Force One, indege Perezida wa Amerika agendamo. Kandi mu biganiro atanga, akenshi yifashisha udukaratasi twanditseho ibyo avuga mu rwego rwo kwirinda amakosa no kwibeshya mu mvugo. Ibyo byaterwa n'uburyo umuntu afungutse nuko yitwara ku bandi. Nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwatangajwe na kaminuza ya Oxford, abategetsi bakuze cyane bagaragaza intege nkeya bashobora gutiza umurindi imyumvire mibi ku gusaza. Ariko kandi abategetsi bashaje nanone bashobora gutungurana bakagaragaza ko bagikomeye haba mu mutwe no ku mubiri byo kuba bakuzuza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Siporo n'imikino mu Rwanda ni basketball n'umupira w'amaguru. Duhamagare Jean-Claude Munyandinda i Kigali. Mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe ya APR Basketball Club ikomeje kwitegura guseruka mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'uyu mwaka 2024. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yamaze kwinjira mu mwiherero, irimo kwiyongeramo amaraso mashya. Mu bakinnyi mpuzamahanga iyi kipe imaze gusinyisha harimo Adonis Filler, Zion Styles, Michael Dixon na Dario Nathan Henry Hunt. Mu rwego rw'imitoreze naho APR Basketball Club ikomeje kwiyubaka. Umutoza mukuru Mazen Track yamaze gushakirwa umwungiriza ariwe Bill Bayino w'imyaka 61 na ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. APR Basketball Club igiye kwitabira irushanwa rya BAR ku nshuro ya mbere. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe ya Kiyovu Sport yugarijwe n'ibibazo bishobora kwikoma mu nkokora mu mikino yo kwishyura ya shampiyona y'icyiciro cya mbere izatangira mu mpera z'iki cyumweru. Ipfundo ry'ibi bibazo by'agaterera nzamba ni ubukene bw'amafaranga nk'uko bisobanurwa n'uhagarariye abafana ba Kiyovu Sport Hemed Minani mu ijwi ritabaza. Inkuru itari bugushimishe zanye niyo kugira abakozi b'ikipe ya Kiyovu Sport ko niba nta gikozwe Kiyovu Sport faze turi kwikina bishobora kuzagorana. Faze turi ishobora kuzagorana muri Kiyovu Sport nta yindi mpamvu biteye nkurikije nk'ijisho ry'uhagarariye abakozi ba Kiyovu Sport cyangwa abafana. Ndimo ndabona ubukene tutigeze tugira kuva twabaho. Dufite ikibazo cya finance shite twahuye nayo mu ntangiriro za shampiyona, twishyura ba Shaibubu, twishyura ba John Manana no bariko numva ngo bakishyuza, byatugizeho ingaruka. Kiyovu Sport gukina igikombe cy'amahoro, Kiyovu Sport gukina shampiyona bishobora kuzagorana. Kuri ibi bibazo bishingiye ku mikoro hiyongeraho ibibazo by'imanza hagati y'abayobozi b'iyi kipe na Juvenal Mvukiyehe wigeze kuba perezida wayo. Ku ruhande rumwe, Mvukiyehe yamaze kugeza ikirego mu ishyirahamwe Ferwafa avuga ko Jean-François Regis Ndorimana uyobora Kiyovu Sport muri iki gihe yamuharabitse amushinja kuroga abakinnyi. Ku rundi ruhande, Vice Perezida ushinzwe umutungo n'amategeko muri Kiyovu Sport Abdul Karim Mbonyumuvunyi ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa mbere yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo abazwe ku birebana n'icyaha cy'uburiganya yarezwemo na Juvenal Mvukiyehe
amushinja ko yamuhaye sheki itazigamiye ya miliyoni 61 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'icyiciro kibanza cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, Kiyovu Sport iri ku mwanya wa gatandatu ikagira amanota 21 mu mikino 15. Jean Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika CAN 2023 izatangira ejo bundi kuwa gatandatu w'iki cyumweru muri Cote d'Ivoire. Turagaruka ku makipe yo mu itsinda rya gatatu n'irya kane n'umunyamakuru w'imikino mu Rwanda Annette Mugabo. Sangamo amakipe y'ibihugu nka Senegal, Cameroon, Guinea na Gambia. Duhere kuri Senegali ari nayo yegukanye igikombe mu mikino ya CAN iheruka. Ni ku nshuro ya mbere iyi kipe izwi ku izina ry'intare za Teranga yari yegukanye iki gikombe, nubwo iri mu bihugu bya Afurika byagize abakinnyi benshi bakina neza ku migabane itandukanye. Senegali iyobowe n'umutoza Aliou Cissé, intego ni ugusigasira igikombe yatwaye, dore ko we nk'umukinnyi bitamukundiye, nubwo ntawatinya kuvuga ko yari umwe mu bakinnyi beza Afurika yagize. Senegali imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 16 ndetse yatsindiwe ku mukino wa nyuma muri 2002 no muri 2019. Abakinnyi bo guhanga amaso ni kapiteni w'iyi kipe Sadio Mane ukinira ikipe ya El Nassr n'umunyezamu wayo Eduardo Mendy ukinira ikipe ya Al Ahly, zose zo muri Arabia Saudite. Indi kipe dusanga muri iri tsinda ni Cameroon, yatsindiye igikombe cya Afurika inshuro 5. Ikaba imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 20. Igikombe iheruka gutwara hari muri 2017. Abakinnyi bo kwitega ni Andre Onana ukinira ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, Vincent Aboubakar ukinira Besiktas yo muri Turkiya na Andre Frank Zambo Anguissa ukinira ikipe ya Napoli yo mu Butaliyani. Ikipe ya gatatu ni Gambia, igiye kwitabira igikombe cya Afurika ku nshuro ya 2 nyuma yo kwitabira bwa mbere muri 2021 mu gihugu cya Cameroon. Gambia idafite amateka mu gikombe cya Afurika yitezweho kuzaha akazi gakomeye amakipe ari hamwe nayo muri iri tsinda rya gatatu turimo kuvugaho. Ndetse umukinnyi ngenderwaho wayo yitwa Mohamed Badmos ukinira ikipe ya El Hazem yo muri Arabia Saudite. Ngira ngo uyu benshi bakurikiranira hafi umupira w'amaguru ntibazibagirwa akazi gakomeye yakoze yishyura ibitego 2 Congo Brazzaville mu mukino wabereye Marrakesh. Anafasha Gambia kubona itike yo gukina igikombe cya Afurika cy'uyu mwaka ku nshuro ya 2 mu mateka yayo. Guinea idafite amateka mu gikombe cya Afurika izaba yitabira ku nshuro ya 13 iyobowe n'umutoza Kabadi Diawara wahoze ari umusesenguzi w'imikino kuri televiziyo ya Canal Plus mu gihugu cy'Ubufaransa. Azaba atoje igikombe cya Afurika ku nshuro ya 2. Abakinnyi bo kwitega ni kapiteni wayo Naby Keita wahoze akinira Liverpool, kuri ubu akaba akinira Werder Bremen yo mu gihugu cy'Ubudage. Imikino y'itsinda rya C ikazakinirwa kuri Stade Charles Kennedy iherereye mu mujyi wa Yamoussoukro uherereye mu majyaruguru y'igihugu. Ni stade yakira abantu 20,000 ndetse akaba ari imwe muri stade nshya zubakiwe kwakira igikombe cya Afurika. Reka twerekeza amaso mu itsinda rya 4 ari naryo tsinda rya D. Turahasanga Algeria ifite igikombe cya Afurika inshuro 2, icyo yatwaye mu 1990 no muri 2019. Algeria imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 19. Byumvikane ko izitabira ku nshuro ya 20 mu mateka. Ikipe yakoze kuri bakabuhariwe bayo barimo Ismail Benasseri ukinira ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani na kapiteni Riyad Mahrez ukinira ikipe ya Al Ahly yo muri Arabia Saudite. Mauritania idafite amateka n'ibigwi mu gikombe cya Afurika izitabirira irushanwa ku nshuro ya 3. Abakinnyi bo kwitega ku ruhande rwa Mauritania ni Aboubakar Kamara ukina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububirigi. Ikindi gihugu kiri muri iri tsinda ni Burkina Faso, imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 12. Umwanya mwiza yagize ni muri 2013 ubwo yatsindirwaga ku mukino wa nyuma na Nigeria. Abakinnyi bo guhanga amaso ku ruhande rwa Burkina Faso ni Edmond Tabsoba wa Bayer Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage na Bertrand Traoré ukinira Aston Villa yo mu Bwongereza. Igihugu cya 4 ni Angola, maze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 8 gusa. Umwanya mwiza yagize ni kugera muri 1/4 2008 no muri 2010. Abakinnyi bo kwitondera ku ikipe ya Angola ni Alfred Kulembe Ribeiro ukinira muri Turki na Gelson Dalla ukinira Al Wakala yo mu gihugu cya Qatar. Imikino yo mu itsinda rya D ikazakinirwa kuri Stade de la Paix yakira abantu. Amakuru yo muri uyu mwanya ndahahumurije. Ndabashimiye cyane. Turasubira mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika saa 10. Insanganyamatsiko: kurinda umwana w'u Rwanda ihohoterwa iryo ari ryo ryose harimo n'irishingiye ku gitsina. Kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mbifurije amahoro n'amahirwe. Murakarama.